yakoze oya nta numariho kandi ntawigezeho ntawusohoza akora ibikorwa iby'umwuka Imana yacu yadukoreye. Imana niyo yaremye ibyo tubona byose eka n'ibyo tutabona niyo yabiremye. Ninde undi muntu yakora ibyo byose akabihugisha buhimbaye cyane kiretse iyo Mana imyagiye bwije. Nyene cyubahiro Mana mushobora byose wamutugirira neza iminsi yose waduhaye no kukumenya tukaguhayagiza tukagusenga nuhabwe icyubahiro imyaka n'imyaka.
Mwanyakubahwa mufata ivyicaro, mwanyakubahwa mwese ndongozi z'igihugu kugira ducungura umwanya, abari mu nama nshingamateka, mu nama nkenguzamateka, abari mu rwego nshingwa bikorwa rw'igihugu, abaserukira inzego z'ubutungane, abaserukira inzego z'umutekano, abaserukira amashengero n'amadini atandukanye, abaserukira imigambwe, eka abaserukira amashirahamwe yose atandukanye y'abenegihugu bari ngaha, bamenyesha amakuru mwese muri ngaha, bavukanye mwese benegihugu mwese, tugira amahoro ya Kristu. Yesu ashimwe. Salamu alaikum. N'akanyamuneza kadasanzwe kuri uyu munsi uhereza aya masengesho twari turimwo. Numva afise akanyamuneza kadasanzwe muri iki gisagara ca Bujumbura, igisagara koko biboneka yuko ari abenegihugu baho bamaze kunyugwa n'ijambo ry'Imana, kuko muravye umwete mwitabana n'umwete udasanzwe. Nagomba mbere nsabe tubakomera amashi mwese tubakengurukira. Mere nka Paulo nyene ariko aravuga ati sinipfuza ko mutobimenya, mutegereza kumenya ivyo murimwo ivyo ari vyo. Numvise abanyagisagara ca Bujumbura ari vyiza ko bamenya ibi turimwo iyo vyamuka n'ivyo ari vyo, na cane cane ko Uburundi bwinjiye mu bihe bishasha. Turi mu bihe bishasha kandi igihe cyose ni vyiza ko vyama vyandikwa. Mu gikorane twakoreye Igitega mu kwezi kwa gatandatu, abacitavye barasavye yuko ibi dukora, ibi bivugwa vyoza birandikwa kugira ngo bize vyubake kahise ku Burundi mu gihe twe twazoba tukiriho, bamenye nibiki vyari bimeze gute. None rero nagira ndabwire ko ivyabereye Igitega abavyegeranya baramaze kuvyegeranya biranditse neza. None nari nipfuje yuko tuzoza turandika ku mwaka ariho dusohora tutumwaka havuzwe ibigenduku, nibi rero vyavugiwe ngaha bizokwandikwa kugira ngo muri kazoza bazoze baramenya ingene vyagenze. None rero reka nce ku masonga kugira ngo mumenye intambwe tugezeko iyo ariyo. Jewe nagize ibakwe, Imana irangirira neza, sinoha kubishingira intahe, kuko iki gikorwa c'Imana naragize amahirwe ndagikurikirana kuva ku ntango. None n'ubu murabona nagize andi mahirwe mbari jewe nyene ndakirongora. Igihe iryo bonekerwa ryaje, jewe navyiyumviye neza, amatwi mu yandi mu kanwa k'umukozi w'Imana. Kandi nagira nsabe dukomera amashi Imana yacu, kuko uno munsi tugize ikorane naramutoye nari naramubuze. Nari naramubuze uwo mukozi w'Imana. Twahuye mu 1998 duhurira mu gihugu cha Tanzania i Dar es Salaam. Yari umuntu ashirutse ubute, n'ubu nari namutumiye, nza kumutumira nsanga afise indinganizo nini cyane, yaciye yinyereka yose ingere itunganije aho azoja kwigisha ubutumwa bwiza mu ntara zinyuranye za Tanzania. Hanyuma acambwira ati ntibinkundiye muga nzobana namwe, ariko namusavye ko azoza kuko n'umurundi yagiye ahunga, mugabo ubu yaramaze kuronka ubwene gihugu bwa Tanzania, avuga ikirundi neza, n'umurundi, n'ubu turaganira ku munsi. Yitwa n'umukozi w'Imana yitwa Tita Abel. Uwo
niwe yatanguye kumpa ubutumwa bwa mbere. Icyo mvuga nti nibakwe nari ndose. Yavuze ati twari tukiri mu byo kugwana, ati mwebwe muri ku rugamba Imana yategekanije, ati kandi urwo rugamba muzorutsinda, mugabo uzotwara azoba ari umuntu yemera Imana, umuntu w'umusenzi, umuntu akijijwe. Icyo gihe twari tukiri mu bihe abenshi bari bakigendera muri bimwe twita ibifyiti, bararaguza. Hariho ibifaro vyitwa vya njoni, ivyitwa vya barengesa, baja kuraguzamwo. Mugaje w'Imana yarampaye iramvugiramwo, sinigeze nja muri ivyo. Imana yarampaye, tuyikomera amashi. Kuko narabatwenga n'abaja kuvyumviriza, ngira ngo kubera nakuriye mu muryango w'abasenzi koko. Kuko jewe ndemera yuko atakintu na kimwe kiruta Imana kibaho. Mugabo hariho abandi yo bazazaniwe baca biruka kurondera abapfumu kubera abazi ngo hariho iyindi Imana. Mugabo Barundi turiko turabivamwo uno munsi. Ico gihe rero murumva nta numwe yiyumvira ko ivyo bintu bishoboka. Navyumva nko kwari inkuru gusa, nta nuwo nigeze ndanabibwira ko ntitwari bwatangure kugira igisabisho. Ariko mu 2001 niho ikoraniro kaminuza ry'umuhari witwa CNDD-FDD ryafata ingingo yuko ubu Imana ariyo duhaye ikibanza ca mbere. Iyo ngingo iciba ariyo itangura mu mategeko agenga uwo muhari, birandikwa. Duca rero dufata ingingo yuko tuza turahurira hamwe gusenga twese tutaravya amadini twamukamwo, abaporoti, abakatolika, abayisilamu, twese dufata inzira yo gutangura gusenga. No babwira ko ari ico gihe ijya korale mubona komeza gusenga niho yavukiye. Bavanze bari mu mashengero yose. Biba biratanguye aho dushikiye ngaha, igihugu kigiye mu mahoro. Byarakomeye cyane kuko niho umuryango w'umukuru w'igihugu watanguye kubishira imbere. Twese Abarundi tugahura tukamara iminsi turi imbere y'Imana tuyigina. Nagira mbanze ndabasabe tubanze duhaguruke twibuke sokuru wacu nkuru nziza, kuko niwe yabitanguje. Kuko ico gihe no muri kongre niwe twaciye dutora yuko aturongora. Jewe ndi nibakwe kuko ico gihe nyene ni jewe namuhaye Romize Reprise, none heraba nawe yaciye asigaranira ihanga. Rero tumwibuke tumusabire. Imana mushobora byose imwakire mu biganza vyayo. Yarabitanguje birarama. Tugaca dushimira rero abakozi b'Imana bagumye bamushigikira muri ico gikorwa. Kandi muravyibuka tugitangura wamenga birateye isoni. None ubu twese turabihimbariwe. Muga tukibitangura ndazi ko wamenga birateye isoni. Umuntu avuze gutamba, sinzi ko muhora muraba utuvideo twico gihe. Bose nta waryo wamenga n'ibintu dupfa guhomekako. Mugabo ubu ni murabe ingene tubinezererewe. Twarabandanije urwo rugendo, turabandanya ibyo gusenga gushika aho jewe ibakwe nama narirose mu mugambwe CNDD-FDD ngenda kurongora ndi umunyamabanga mukuru. Niho twaca dusubira kwibuka iryo sezerano twasezeranye. Duca turavuga yuko ku munsi wa kane ari umunsi wo kwiyegereza Imana no kwisonzesha. Hanyuma rero turavyura iryo sezerano. Turivyuye ikoraniro kaminuza ryo mugambwe riravuga yuko
mu mwaka mu kwezi kwa mbere igihe twatangura kugira iryo sezerano yuko azokwama uwo mugambwe utunganya igikorane cyo gushimira Imana kugira ngo dutsimbataze iryo sezerano. Naragize ibakwe rero tuja kuvyura iryo sezerano ari jewe ndi umunyamabanga mukuru w'umugambwe. Ico gihe rero abatabizi niho mwatanguye kubona ibimenyetso bimwe bimwe mu gihugu cy'u Burundi. Murazi yuko mu 2015 ijuru twavuga tuti ryarakorokeye ku Burundi, isi yose irubama ku Burundi gushikaho urubanza tuza kurushingisha imbere y'Imana kuko nta wundi yaragitabara Burundi atari Imana. Ico gihe turi mu gikorane niho twabonye ingene Imana ikiza mu gikorane c'Ingozi. Niho twabonye ingene Imana ikiza, ingene ijabutse ihanga ryayo. Dusanga mu 2015 hari ico Imana yagomba kutwereka. Duca turibuka yuko bene Israeli mu kujabuka babinjira mu gihugu c'isezerano nabo nyene bagize ivyago. Hanyuma haraba igitangaza. Igitangaza cabaye nga mu Burundi, abashaka gutembagaza ubutegetsi, abashaka kuducanisha ngo abarundi rusubire gucanamwo, bagiye bamaze umwanya rumara bagiye nk'umuyaga. Muribuka igihe Yezu yarariko arahumuza umuyaga, imipfundi iri mu kiyaga, byose yabihojeje bica birahora. Turabona tuti iki kintu nigitangaza kugira ngo Burundi bushike mu mahoro. Niho twaciye tubona rero ko Burundi bwinjiye neza. Mu kujabuka Yordani amazi ya ruguru yarahagaze, ayepfo aracikamo kubiramanuka, haca haba isi igadutse. Hanyuma Yosuwa acavuga ati umwe wese mu miryango ya bene Israeli nagenda afise ibuye ku rutugu kugira ngo n'umwana azovuka azamenye ivyabaye, azobaza ati iribuye n'igiki. Bace bibuka bati uruzi Yorodani rwaricemo kubiri, bene Israeli barajabuka. Natwe dusanga mu 2015 Uburundi bwari bujabutse bugiye mu mahoro, kandi ivyavuzwe nivyo vyatashe gushika uno munsi. Uburundi abarundi bari mu kanyamuneza, baranezerewe. Ico gihe rero niho twabonye tuti bene Israeli bashinze ibuye umwe wese mu muryango iwe. Natwe dusanga dufise amashiga 3 mu Burundi. Erega burya nta kizira ubusa. Abahutu n'abatutsi n'abatwa n'amashiga. Ishiga rimwe ntiriteka ngo bishe, yose ari kumwe niho inkono ijako igasha. Niho rero mwabonye ivyo bimenyetso mu miryango itari mike babishinga, ndetse no mu bibanza bimwe bimwe by'abazi iryo sezerano. Ndazi yuko ari abantu babigwanije ngo ivyo nibiki. Nagiye ndabibutse ajya amabuye 3 muzobona ni ikimenyetso yuko Burundi bwajabutse mu mwaka wa 2015 tukinjira mu mahoro nyayo. Imana iduhaye ikimenyetso gikomeye cyane, kuko kubona isi yose n'abarundi bamwe bamwe bose bavuga bati Burundi tubusambure, Imana ikanka. Ni ikintu gikomeye cyane cintibagirwa. Twarabandanije urwo rugendo tuje imbere y'Imana gushikaho rero Igitega mu kindi gikorane dufata ingingo yo kuvyura rya sezerano. Dusubira gusezerana tuvuga tuti kuva ubu Imana niyo yonyene nsa tuzokorera, tuzogamburukira. Umukuru w'igihugu sogokuru aturi imbere aravuga ati jewe n'umuryango wanje tuzokurikira Imana gusa, mweho twese turavyemeza, turi kumwe turabarundi bose. Ico gihe nkuko mubisoma mu ijambo ry'Imana, Yosuwe nawe yarasubiye aravyura iryo sezerano, acavuga ati ko musezeranye uko, reka rero ngiribuye
gicabona kugira ngo nimwahemuka kuri iryo sezerano mugasubira gukurikira izindi mana iri buye riratubera icagirizi. Aca ashinga ibuye. Ico gihe naho nyene mwarabonye abarundi benshi bamaze kuja muri iryo sezerano baciye bashinga ibuye ry'icagirizi. Abarundi bose bemera isezerano ry'Imana bose baciye bashinga iryo buye ry'icagirizi kugira ngo nitwasubira inyuma rize ribe ari ryo ritwagiriza imbere y'Imana. Murumva yuko ibintu turimwo si ibintu by'ubufyinasi, ni ibintu Imana yonyene irimwo, kuko ku isi nimumbwira ahandi hantu murumva ikindi gihugu kigira ibimenyetso nk'ivyo ikavuga kiti ndagiye mu minwe y'Imana nzokorera Imana yonsa. Uno munsi rero ico cibutso naco mwaba mukibona naco nyene abatumva iryo sezerano barakigwanije, mugabo nta ugwanya ico Imana yateguye. Nico ituma muboye irya cibutso mwibuka isezerano, mukazobona hajya ari buye ry'icagirizi mwibuka iryo sezerano, mukazobona ry'amabuye atatu mumenye ko Imana yarokoye Burundi, isi yose yabwubarayeko. Ntivyahereye aho, urugendo rwarabandanije rurabandanya gushika rero aho dushika, aho sogokuru wacu Petero Nkurunziza avuga ati ubu nanje ndakeneye uwo nduhurira. Ni igitangaza cabaye ku Burundi. Abantu benshi bakunda kubaza ngo mbe none vyadutse gute ngo yitwe Samuragwa. Nta nama yigeze iba ngo babivuge ngo Samuragwa. Mugabo Imana yonyene rahemeye mu bakozi b'Imana baca batangura kuririmba ngo uwo Samuragwa bica biba birafashe. Imana yarizi yuko igikorwa yamuhaye kuzokora mu gihugu cy'u Burundi, aho yamubwiye azogeza yaravuze iti ni hajya, iramwongorera nawe nyene avuga ati je nzogeza hajya. Haba ikindi gitangaza, haba igitangaza gikomeye, kuko ntawuvuga ngo hari uwari yaravyiteguriye, kuko umunsi uri izina nagiye numva antumako ari Ngozi ati nyaruka kandi uzanane n'umufasha wawe. Duca dufata imodoka turaduga. Mama Buntu nicabona yambwiye ati je nagiye numva avuga ngo ntihagira aho uja bagira baduge. Nawe akavuga ati none warabateguje uzibaza. Ati je ndazi ko bazi. Yaduhamagaye igikubiriraho duca turaduga. Tuduze acavuga ati aha rero tugomba kubasengera. Baradusengera isengesho rikomeye cyane. Mama Buntu arasengera umupfasoni wanje, hanyuma sokuru nawe aransengera. Umwe wese yarafise ico Imana yamutumye aza kutuvugako. Duhejeje ayo masengesho, sogokuru yampaye nk'akaganuke, ampa igitabo cy'ijambo ry'Imana. Ampaye igitabo cy'ijambo ry'Imana acambwira ngo uraza gusoma ibirimwo. Ntiyambwiye umuntu aguhaye igitabo cy'ijambo ry'Imana ubuzi kugiye kurisoma. Mugabo nshitse muhira ndazingurura nzasanga ubutumwa yanyandikiyemo. Ubwo butumwa yanyandikiye nico gituma mubonera isanduku gisezerano, kuko naciye ico gitabo kirimwo ubutumwa. Aha ndabibwiye abibujumbura uko mwebwe hari igihe atariho mwari muri. Murazi isanduku gisezerano abanyisirayeli bagendana ryagenderamwo ibimenyetso vyibutsa urugendo rwose bagiye. Yampereje iki gitabo ca Bibiliya, acambwira ngo uraza gusoma ibirimwo. Jewe namenyereye mu bisanzwe umuntu ampaye igitabo ca Bibiliya nzingurura, ntiriwe ndiyumvira aho nzingurura, kugira ngo aho nza gusoma ncamenya ko ari bwo butumwa uwo muntu Imana yamurungikanye nzogenderako. Hanyuma rero ndazingurura, icantangaje ni nkuko yanyegeje. Igitabo ca Bibiliya murabona yuko mu kugizingurura uhera ku rupapuro rwa mbere, nawe ubwo butumwa aca bwandika ku rupapuro rwa nyuma. Mwumve ivyo bintu ivyo ari vyo.
arabwiyandikira wenyene murabubona, ni inyandiko yiwe n'amaboko yiwe. Ibi ndabivuga kugira ngo mwebwe twaherukana kera mumenye ivyo turimwo n'ivy'Imana ikora gusa. Reka ndabasomera ingene bwanditse, kuko ibi na mu myaka 100 iza ntibizokwigira bihera, kuko murabona ko twaciye tubibika neza kugira ngo nanje uzosubirira zoheza ndabimuhereze, nababihereze uwundi, nababihereze uwundi, gushika ku muhero w'isi. Ni isezerano ry'Imana. Isezerano ry'Imana ntirihera. Iri sezerano yari impaye ku igenekerezo rya 10 z'ukwezi kwa 4 2020. Murumva twagira tugende mu myamamazo. Igitangaje ahejeje iryo sengesho, ahejeje kumpereza ibibiri yambwiye ngo aha biraheze ntituzosubira. Turi kumwe mu muryango, ari kumwe n'umutambukanyi wiwe, naye ndi kumwe n'umutambukanyi wiwe, ntitwasubiye kubonana turabo bane. Yavuze ngo biraheze, ngo aha ngo burya ngo ndahejeje gukwatira, ngo ndagushikirije, ngo bijya bindi bisigaye ngo nibimenyetso bisanzwe vy'igihugu. Nanje cyanivugira nti Imana niyo nkuru, sinzi ivyo ariko aravuga, na wenyene usanga ari Imana yamuvugiramwo gusa, kuko yari kuntomorera. Mwumve ingene ubwo butumwa bwari bwanditse. Ati kuri nyakubahwa Ndayishimiye Evariste n'umuryango wawe wose, amasezerano y'Uhoraho yaduhaye twinjira iki gicaniro i Karumeli ya mbere, yarubatse ingoro y'Imana mu muryango iwe hariya Ibuye. Igihe rero ngo bacinjira niho barabona yaranditse ngo amasezerano y'Uhoraho yaduhaye igihe twinjira iki gicaniro cye Karumeli ya mbere. Muze mwame, murumva yuko umega ariko arantuma ngo muze mwame muyisenga ibihe byose na hose. Hari ku igenekerezo rya 23 Mukakaro 2018. Iryo sezerano acavuga ati usome gusubira mu vyagezwe 28 kuva ku karongo ka mbere gushika ku 14. Be n'ingoma ya kabiri mu gitabo cy'Abakatolika ni ivyabaye chronique. Ingoma ya kabiri 7 kuva ku murongo wa 11 gushika ku 18. Acavuga arasubira arandika igice ca kabiri ati Imana ibahe umugisha, ibahezagire, ibarinde, ibazigame, ibamurikishirize mu nyonga zayo, ibagirire neza, ibarabe ryiza. Amahoro y'Imana abane namwe, izina ry'Imana ribe muri mwebwe. Amen, amen, amen. Ico nakandi gace. Ere ubwo butumwa namwe arabubahaye. Acarasubira ku gace ka nyuma cavuga ati shikama ushiramanga ntutinye, Imana twaye ikibanza ca mbere mu gihugu cacu no muri CRDFDD, ni mushobora vyose ntineshwa na rimwe. Amen. Murumva yuko muri we Imana yari yamubwiye kwategerezwa gutanga ubu butumwa, akabuhereza uwundi iri sezerano akaritanga. Iyo ndiko ndabisubiramwo byaratumye niyumvira cyane, nca nibuka abatumwa ba Yesu ariko arababwira ukamenga ntibavyumva, bakaza kubitegera ari uko yamaze kwigira. Ico gihe twasubiye guhura tuvuye mu myamamazo, ishengero ryose rikoranye, amajambo yavuze warumva neza ko ari amajambo yo gusezera abarundi, kuko igitangaza cyabereye nuko n'ivyo yari yarateguye azokora ku munsi wo kushikiriza uburongozi yaciye abikora uwo munsi. Nyina carabahamagara ati abatowe bose ejo baze ndabasengere. Acaradusengera abaradusezeye, kandi ahejeje yaciye avuga ati mambo kwisha, ngo handahejeje. Yarahejeje gusezera uburundi. None rero murumva ko dufise isezerano, dufise isezerano ridasanzwe. Hamwe tworihemukira
ijuru ryoca ridukorokerako. Nagira nsabe hagira uwunsomera muri ico gitabo cyo gusubira mu vyagezwe 28 kuva ku garongo ka mbere gushika ku ka 14 kugira ngo mwumve neza ivyo yadusigiye, mwumve ivyo Imana ivuga ibwira abarundi. Aha amwabonye yuko atakinyoma kirimwo, inyandiko ni yiwe kandi yashikirije ubutumwa bw'Imana asezera. None rero nagira ndamusabe asome mwumvirize mwese iryo sezerano iryo ari ryo. Imihezagiro n'imivumo. Nimwagira umwete wo kumvira Uhoraho Imana yanyu, mukitondera ivyagezwe vyiwe vyose ndabagera uyu munsi mukabishitsa, Uhoraho Imana yanyu azobashira hejuru gusumba amahanga yose yo mw'isi. Kandi imihezagiro izobaza ko ibashikire nimwumvira Uhoraho Imana yanyu. Muzogira umuhezagiro mu bisagara, muzowugira no mu matongo. Uruvyaro rwo mu nda zanyu ruzohezagirwa, hamwe n'umwimbu wo mu ndimiro zanyu, n'uruvyaro rw'amasho yanyu. Inka zanyu zirondoke hamwe n'imikuku yanyu. Mu biseke vyanyu hamwe no mu twato twanyu mucumbamwo hazobamwo umuhezagiro. Muzogira umuhezagiro mu maja no mu maza. Uhoraho azotuma abansi banyu babakuriye hasi batsindirwa imbere yanyu. Bazozana n'inzira imwe babateye, babahunge baciye mu nzira indwi. Uhoraho azorungika umugisha ubane namwe, ube mu bigega vyanyu no mu vyo mukora vyose. Kandi Uhoraho Imana yanyu azobahera umugisha mu gihugu abahaye. Uhoraho azobahagarikira ngo mumubere ihanga ryera, nk'uko yabarahiye nimwitondera ivyagezwe vyiwe. Uhoraho Imana yanyu mukagendera mu nzira ziwe. Kandi amahanga yose yo kw'isi azobona yuko mwitiriwe izina ry'Uhoraho abatinye. Uhoraho azobasesekariza ivyiza, agwiza uruvyaro rwo mu nda zanyu n'ubwo mu masho yanyu, n'umwimbu wo mu ndimiro zanyu mu gihugu yarahiye basogokuruza banyu ko azokibaha. Uhoraho azobugururira ijuru ari ryo bubiko bwiwe buninahaye, ngo ahe igihugu canyu imvura mu gihe cayo, ahezagire n'ibikorwa vyanyu vyose. Amahanga menshi azoza kubagurana, ariko mweho ntimuzoja kuyagurana. Uhoraho azobashira mu kibanza c'imbere, ntazobashira mu c'inyuma. Muzokwama muri abo hejuru, ntimuzoba abo hasi. Nimwumvira ivyagezwe vy'Uhoraho Imana yanyu ndabagera uyu munsi mukavyitondera mukabishitsa. Ntimuhushe inzira ngo muje iburyo canke ibubamfu, ngo muve mu kintu na kimwe mu vyo ndabageze uyu munsi mukaja gushengerera izindi mana ngo muzisabe. Ariko nimutumvira Uhoraho Imana yanyu ngo mwitondere ivyagezwe vyiwe vyose n'amabwirizwa yiwe yose ndabagera uyu munsi, iyi mivumo yose izobaza ko ibashikire. Amen. Dukomere amashi Imana. Murumvise ico Imana idusaba kugira bigende neza, no gukurikiza ingingo zayo zose tudaciye hirya no hino. None nimurabe ingene abarundi twatevye tukavyemerera natwe tukabishira mu ibwirizwa shingiro twitoreye. Duce turaba uyu mwaka n'umwaka w'igitangaza, kuko nta numwe yotegera ingene uwo mwaka nyene ariho habaye itegeko ry'umukuru w'igihugu rishinga aya makoraniro yo gusenga no guhimbaza Imana. Tuyikomera amashi. Emwe nanjye kubesha, ntavyo nari narigeze niyumvira ingene vyaje ngo tubikore, nabibonye uko nyene. None vyarafashe. Vyarafashe kuko uwo mwaka wabayemwe ibintu bidasanzwe,
biboneka neza ukuboko kw'Imana. Nimushake murabe iritunganywa cy'igikorane cy'umwaka ngaha mu gisagara cya Bujumbura. Abantu benshi bari bazi ko abanyagisagara ari abantu bameze nk'utunyugunyugu badashobora kwicara hamwe ngo baje imbere y'Imana. None nimurabe igisagara cya Bujumbura kibaye mu bikorane tumaze kubona vya mbere bikomeye abene gihugu bitavye. Sinzi ko muraba n'ubwa mbere twubatse amatribine angana uku yose akuzura byerekana ko indongozi zaje zose. N'ubwa mbere tubonye abene gihugu baza n'umutima ubishaka kandi bakazinduka. Nagira nsabe tubanze tubakomera amashi mwese mwitavye iki gisabisho. Bwabaye ubwa mbere kuva dutunganya ibi bikorane. Nababwiye ko je ndi cyabona kuko nta gikorane nigeze nsiba. Je ndi cyabona n'ubwa mbere mbona amashengero yose amadini yose ahamagarira abayoboke babo bose bati twitabe igikorane cyo guhimbaza Imana kuri ETS. Harahandi mwari bwabibona bikavugwa ku maradiyo bikavugwa hose yuko abihebeye Imana abaririmbyi abakristo bose abayisilamu bose yuko bahurira imbere y'Imana. N'ubwa mbere bibaye. Iki ni ikimenyetso cyerekana ko Burundi bwinjiye. Burundi burinjiye. Nico gituma nababwiye ejo iyo Burundi bwinjiye rero imigenzo ya kera ibiheze. Ivyo mu bugaragwa tubihebe. Kuko ivyo mu bugaragwa byari mu ubwicanyi, byarimwo kumenja kudakurikiza amategeko y'Imana. Bakama bidodomba iminsi yose, bakama bagarariza iminsi yose. None ubu rero twajabutse. Iyo tujabutse nta vyagusaba biba bikihari. Ubu dusosigara twibukira isezerano tuza turaraba ibirimwo. Tuvuga tuti byari bimeze uku byari bimeze uku. Nabisubiyemo kugira ngo vyandikwe. Vyandikwa abantu baze bamenye iyo vyavuye. Abajeje bafata ivyegeranyo ndabizi bariko baravyandika. N'ubwa mbere tubonye ibi. None rero nagira imbere yo gusozera subire nibutse ingingo zijanye mu gisomwa twasomewe kugira ngo tugende tuzifashe nka nkama. Mu kanwa kawe havamwo umuhezagiro n'umuvumo, ntibikabe bityo bene wacu. Ntibikabuko. Mu kanwa kacu nihavemwo imihezagiro gusa. Duhezagira igihugu cyacu, duhezagira abarundi, duhezagira indongozi. Akanwa kacu ntigasubire kuvamwo umuvumo, nikavemwo imihezagiro gusa. Ntibibuko. Nejo narababwiye nti hako uzogenda uri kuravuma umuntu mu bantu ngo nuko yoba yagutsitaye ko cyayatsitaye kuri mugenzawe uramwegera umuhanure. Niwanka kumuhanura ico gicumuro ciwe nawe kizogufata. Duhindura ingendo. Bijya twahora tuza twidodombera abanaka tubanda mu isoko. Ubu uni dufatinde ingendo rero yo guhezagira no guhanurana. Ufise ubwenge n'ubwitonzi niyerekana ibikorwa vyiwe biva mu kwigenza neza, mu kugenza buhoro no mu bwitonzi. Ibi nivyo twasomewe. Iyi n'ingingo igira kabiri. Ingingo igira gatatu. Nimwa mufise isharirira n'amahane mu mitima yanyu, nimureke kwirata no kubesha muhonyanga uko kuri. Nimwa bamufise isharirira n'amahane mu mitima yanyu, nimureke kwirata no kubesha muhonyanga ukuri. Ubwiyorobetsi burica. Umuntu mutwenge namenye ko umutwenge kuko binezererewe ntube babera kumenyo. Duhebe izo ngeso so kuvuga uri mwiza turagukunda naho ugacugera kuvuga uratse go cya kinyarire. Ivyo tubisezerere muri iki gihugu cyacu. Ingingo igira kane ngo ahari shari n'amahane
haba hariho amahindagu y'amoko yose y'ibikorwa bibi. Ahari ishari n'amahane, iyi minsi yose n'abantu usanga bariko baracanamwo. None rero iryo shari turikureho, ukazobona mugenza wateye imbere, cumenya ko nawe uzotera imbere, kuko irya Mana yamuhaye niho ikiri ntahiraja. Yamuhaye uno munsi nawe uzoronkejo. Reka kugira ishari, kuko ukagira ishari n'amahane utangura kurondera ingene wosambura mugenza wawe. Nico gituma rero ubu mu bihe bishasha dukure ayo mashari, kuko atuma dusubiranamwo ducanamwo. Ubwa gatanu ni mwamiza agatima ku vyiza vy'ijuru, kuko ubwitonzi buva mu ijuru ntibugira kanenge, buremesha amahoro, bukengenga, bukubaha, bukagenzura ubuntu n'ibikorwa vyiza, ntiburenganye, ntibwiyorobeke. Ubwa gatandatu, igikorwa c'ubutungane kirangurwa mu mahoro n'abaremesha amahoro. Bane ba mama bavukanyi, aya majambo dukura muri iki gisomwa cha Yakobo ikigabane ca 3 kuva ku murongo w'icumi gushika ku 18, nimwayagendera bimwe Imana ishaka muri rya sezerano, kugendera ingingo zayo, tuzoba tubishikije, Uburundi buzoca bwibera paradizo. Nagira ndababwire kubera ivyo vyose tumaze gukora, Imana yo nyene iravyerekana ko bihimbariwe, ikarugika mutima mweranda akadukoreramwo, kuko nta warazi yuko mu Burundi twokwicaye hamwe dutekanye gutya turi imbere y'Imana. Nimwiyumvire isi yose kudufatira ibihano, akaba ariho haza agahimbo mu Burundi, harabitaniye na rya sezerano ngo nimwakurikiza ingingo zanje nzogwisha imvura ku gihe cayo, muzorima mwimbura ibigega vyanyu vyimbuke. Nimumbwire si umwaka uwo nyene haciye haba n'itegeko, mugiye mubona abene gihugu babaza ngo none ko mwatubwiye turime tubishirahe. Abene gihugu ntibabajije bati tubishirahe, none ko mwatubwiye turime mutatubwiye ingene dutunganya ibigega. Mugabo jewe nari nabibabwiye, nabaye nka Yozefu abwira abanyamisiri ati mumenye ko hariho imyaka tuzokwimbura vyinshi. N'uwo mwaka nagiye numva ibigori bavuze ngo tubigira gute, leta icifata ingingo y'ukubigura kugira ngo kagafaranga kaje ku mufuko. Uwo mwaka abamaze gusarura ibiraya baramaze gutangura kwandika bati none tubigira gute. Ibigori ingene bisa ku mitumba, Imana iri kwirakorera ku Burundi. Aho nyene nagenda babwire Imana yarakoreye. Sokuru muribuka ko yagumaze aravuga ati za muragendereza muraba ibiba. Iyi mvura iguye akakanyanyaga, mwakabonye gute? Katanguye umukozi w'Imana aje kwigisha, gaca gahita ryari. Nta Mana mubonamwo. Dukomera amashi Imana yacu. Erega umuhezagiro n'ubunyene ntimwirirwe murarondera ibindi. Imana yavuga iti nzobahezagira, kandi aha rero uwo muhezagiro dukuye ngaha uzodutembereza umwaka wose, muze murabe ikiwuvamwo. Birakomeye cyane. Muribuka kandi kavura kaguye kagadutera ubwoba ngo uno munsi njyanti dutamba. Na Imana iba yabitunganije neza byose, vyerekana ko iki gikorwa turimo si gwacu, ni gikorwa c'Imana. Ntagire uzogifata minenegwe, ni gikorwa c'Imana. None rero mu gusozera nagira nkenguruke shimire ubwa mbere Imana mushobora byose, kuko niyo yitunganirije iki gikorane, kuko amajambo yose yavugiye birumvikana ko ari Imana ariko irayavuga, si abantu bariko barayavuga. None nagomba
mubaze dusubire dukomera amashyi Imana cyane mu kwishima. Nagira nshimire abamenyesha Imana bose. Abamenyesha Imana bose baradushize koko muri mutima mweranda neza aratwinjira kuko baduhaye amajambo atunyura kandi nizeye neza yuko yadukijije. Burya hariho abantu bakize ku mutima. Hariho abantu bakize ku mutima. Jewe narakize kuko nabwa buryajya nacenda ndabusiga ngaha kuko nacenda bivuga ivyo abantu bamvuze. Nacenda bivugira ngaha kugira bihere. Mu mutima wanje here. Kandi nabonye nababivuze bere. Kuko nta nzigo nabivuganye mwarabonye ko ntabagiriye inzigo. Bijya vyabaye ajy'abajambo yabaye kugira ngo abantu bazabibonera kumiza. Batangare babone ivyo batari biteze. Nico ituma vyabaye rero akarwa kabo ntivyavuyemo ngo nukubera ubube gito. Yari Imana iri kwishaka kuvuga ngo reka tuvuge yuko urya takizovamwe hanyuma jewe nce ndamu none barakaririmbye neza. Imana ntitora abakomeye ahubwo ikomeza abo yatoye. Wewe ubonye ni magonyagi. Mugabo wamubonye kurushati inyuma ntiwigeze umubona imbere kuko Imana niyizi ico yamushizemwe. Wewe abakozi b'Imana ni beza. Atukazobona umuntu ukamugaya. Uvuze ko ari umworo ati wewe waravye inyuma ntuzi ivy'Imana yashizemwe indani. Ntidusubire rero kuraba inyuma. Turabe uvuze avuga utagatima ariko hajya ntimugire ngo burya bijya byari vyiza cyane mugabo ntitubadaye tubigira unababwiye ubu tuja mu yindi migenzo mishasha yakera tuyireke nta kuza turemera na shetani kwikora ereke no kuyankira shetani ntikore. None ndakengurikiye cyane bimwe bivuye ku mutima abamenyesha Imana bose. Ngashimishwa nuko iki gikorane cyatanguye tubanje guhereza inkuka tukaja ku meza meranda tugatanga amashikanwa yacu kugira Imana yakire duce tugenda rero kuyininahaza. Ndakengurukiye cyane uwundi mu gukomeye mu bateguye iki gikorane. Ndashimiye komite. Hariho komite yateguye igikorane yagiteguye neza kandi ndazi yuko ubwa mbere byarabagoye nije nabaremesheje kuko babona bati none hagiye Bujumbura tuzohapanga gute. Ndabaremesha ndabwira nti ntimugire ubwoba Imana hano iri kwirabipanga. Baca baragamburuka none rabi bivyiza bivuyemwo aho ndazi yuko nabo boshingira intahe ko arije nabaremesheje. Tugaca dukengurukira rero abajejwe intwaro muri iki gisagara ca Bujumbura n'abajejwe umutekano tugashimira namwebwe abenegihugu mu gisagara ca Bujumbura kuko Imana inezerwa yibonye abana bayo bose bafise umutima umwe imbere yabo. None muraduteturuye muri iki gihugu cyacu cy'u Burundi kandi bakunda kuvuga ko ibisagara ari byo bigorana. None ni mwebwe mwaraturamiye n'abava kure muramenya n'umutekano wabo wo mu nda. Mwarakoze cyane Imana ibibahezagirire gose kandi ntimuze mwigere mwicuza. Hajya mwakuye Imana igiye kuhashira ibihetangabo 10 ivyo mwakuyeho. Ndabashimiye gose. Shimira namwebwe ndongozi mwitavye akanakaroro keza ku ndongozi. Iyi ndongozi zije imbere y'Imana umwere uvi bukuru gakwira igihugu cyose. None ndabakengurukiye cyane. Iki gikorane ntigisanzwe. Bajya bashikiranganje ntimave muvuga ngo nuko umushikiranganje wa mbere ari waba abatwara ngo niwe bahaye itegekeka. Sije nabahaye itegeko. Nagiye numva bavuga ngo natwe tuzoririmba. Yo ntitubya bimeze neza. Bonyene nibo bazi chef wariwe nibo bazi umukuru wa korale kuko si umushikiranganje wa mbere si cegera canje si umukuru w'igihugu. Aho bo barazi umushefu ni wiyumvire kwitora mwundi mushefu ubwa muje gutambira Imana. Ndabakengurukiye cyane gose na karorero keza. No muri meri akakarorero ni keza cyane twabonye korale ya meri
nakaroro keza cyane muhezagirwe gose. Ayandi ma professor bavyumvise ubu no kuza turavyinira Imana aho turi hose. Dusanga imigambwe harimo amakorare, imigambwe ziratumirana ngo natwe turafise igisabisho dutonda kugira ngo twese aho turi hose twumve Imana gusa. None rero kumwe nuko gushima shimira mwese atanumwe avuyemwo. Ubu n'igihe gikomeye tugira rero dusaba Imana kugira duherekeze muri uwo mwaka uza. Imbere yuko rero ivyo biba hariho ijwi ry'Imana je ryanyongoreye ejo riravuga riti burya imbere yuko usaba Imana banza uyisaba ikigongwe, uyisaba ikigongwe kugira ubanze were, kuko ntahibishira ufise umutima ufitikiye. Tubanze twigaye akabi kacu kugira ngo Imana ironke ikibanza ikoreramwo. Duhamagare mpwemu yera, duhamagare mutima mweranda aze aze ngaha umwe wese aganire n'Imana. Dufate akanya wicaye upfukama mugatwicishe bugufi twese tubanze tugire agacerere tuyage n'Imana nk'iminota itari munsi y'itanu. Tuyage n'Imana. Hama duhejeje kuyaga n'Imana umwe wese ugiti ciwe duca duhamagara. Hariho abamaze kwitegura ku nzego z'igihugu, kuko aho gatosi dufise no mu ndongozi karimo kari tuvuze ko igihugu Imana igira igihitunga rikomeye. None rero tubanze dusaba ikigongwe. Hariho inzego z'igihugu tubona neza ko abantu baza barazidogera bidoga kuko ntidushaka ubu harabazosubira kwidodomba. Dusaba ikigongwe ku izina ry'abarundi bose. Inzego zisaba ikigongwe barateguwe baza guca baza duhejeje kuyaga n'Imana umwe wese ugiti ciwe. Hanyuma ngaha rero bavuze batumwe wese ugiti ciwe umwe wese arayambaza uko arazi agatosi kamurimwo. Jewe ntakonza kufise. Hanyuma haca hakurikira rero abaza kuza ngaha imbere nabo rero badufashe gusaba ikigongwe ku izina ry'inzego z'igihugu kugira twinjire mu mwaka utangura koko dushaka kuvuga tuti turi abera. Uzoguma kwa shetani nawe ntagire ngo bizokoroha. Rero nagira ndabasabe twicishe bugufi twese kugira ngo dusabe iyo Mana. Hamagariyo Mana yikorere, hamagariyo Mana yikorere, hamagariyo Mana ya Aburahimu, hamagariyo Mana yikorere, hamagariyo Mana ya Isaka, hamagariyo Mana hamagariyo Mana ya Yakobo, hamagariyo Mana yikorere, hamagariyo Mana y'Uburundi, iyo Mana yikorere. Izobikora iyo Mana izobikora amahanga azobibona, izobikora bose batangare. Hamagariyo Mana yikorere, hamagariyo Mana yikorere, hamagariyo Mana yikorere, hamagariyo Mana yikorere, hamagariyo Mana yikorere. Bamwe bateguwe bashike ngaho imbere. Hamagariyo Mana yikorere, hamagariyo Mana yikorere, ayo hamagariyo Mana yikorere, hamagariyo Mana yikorere, ayo izobikora iyo Mana izobikora. Abateguwe bashike ngaho imbere. Izobikora bose batangare. Hamagariyo Mana yikorere,
Burundi yikorere. umushikiranganje wa mbere hariho abaserukira ubutungane abaserukira inzego z'umutekano Ayo abaserukira hamagariye iyo mana yikorere. ikigega ca leta kuko ikigega c'igihugu naco tugomba Oh, kugisabira hamagariye iyo mana yikorere. Ayo izobikora. Haleluya. Ayo izobikora. harimo n'abakozi b'Imana Ayo hamagariye iyo mana yikorere. Mu Burundi hamagariye iyo mana yikorere. Mu gihugu hamagariye iyo mana yivugire. Ayo izobikora we. Haleluya. Yesu we. Ayo haleluya. Ayo izobikora we. Haleluya. Haleluya. Mu Burundi hamagariye iyo mana yivugire. Mu Burundi hamagariye iyo mana yikorere. Mu Burundi hamagariye iyo mana yikorere. Ayo izobikora we. Izobikora. Haleluya. Ayo ayo izobikora. izabikora bose batangare hamagariye iyo mana yikorere Mana uhoraho mu izina rya Yesu Kristo, ijambo ryawe riratubwira ngo nicyo gituma watanze umwana wawe w'ikinege ngo kugira ngo abamwemera bose ntibaze bapfe rubi ahubwo baze babone ubugingo budashira. Wakoze kutugirira neza kuri uno munsi, nayo mpamvu muri uyu mwanya mwiza twiragije amaraso ya Yesu Kristo w'i Nazareti ngo tugaruke imbere yawe Mana duciye bugufi dufukamishije amavi y'imitima yacu. Turakwinginze Mana ngo nturabe hirya ahubwo turoreshe kwinyonga zawe databuja, kugira ngo irihanga ryawe ry'abarundi ryashagaje hano data wo mu ijuru wumva ukurira no gutakamba kwaryo databuja. Turakweretse urwego nshingwa bikorwa rw'igihugu ariko leta Mana waduteye iteka guserukira data wo mu ijuru. Twaje imbere yawe duciye bugufi, twaje imbere yawe kugutambira Mana no kugushimagiza. Mana turakwinginze ngo uburake bwawe burore hirya ahubwo impuhwe n'inyonga byawe birore kuri leta y'u Burundi mu izina rya Yesu Kristo. Turakwinginze Mana ngo urabe ryiza abo bagaragu bawe n'indongozi we wenyine warobanuje amavuta yawe Mana y'ubushobozi ni utanga ibyicaro byose. Turi abana b'abantu turi mu isi yanduye data wo mu ijuru, turi mu ntege nke ariko wewe uradushoboza ukaduhagarika ku rutare rwawe. None Mana uhoraho, uwo wese aho yagiye mu ntege nke Mana uramwiruza inkomezi n'imbaraga byawe mu maraso ya Yesu Kristo. Umubone nk'uwera Mana, maze databuja umuha intambwe nshasha mu izina rya Yesu, kuko uri Imana y'impuhwe n'imbabazi. Urakoze kibirengeye kizima. Duhaguruke tuva hano mu mbabazi zawe, mu nkomezi n'imbaraga byawe Mana, tugende gukora mu ntambuko yawe, tujane n'abamarayika bawe, tujane n'ingabo zawe. Ubwenge bugukomoka ko Mana ubuduhunde, maze data wo mu ijuru aho bukera umunsi mwiza nk'uyu tuzogira icyo dushingira intahe tuti twaraje imbere y'Imana, turaca bugufi, iradufasha,
iratwongerereza ubwenge, iduha inkomezi. Mana uhoraho, turanduranye n'imizi Mana cyo kwitambika imbere cyose y'ububasha bwawe, maze ubwenge busaga bawe. Data wo mu ijuru urakoze, turazirikana ko twumvise kuri Imana yumva kandi isezerano igashitsa. Uri Imana itari ikigirwamana, none wikorere nk'Imana Data wo mu ijuru. Iyo dusenga ntiduhogora, waraturemye tuzi ibyo dukwiye, uzi n'ibyo tubereye. Utugirire neza gusumba uko twavyifuza Mana, maze ubane natwe. Icyubahiro kibi cyawe imyaka yose, ni mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo tubisenze twizigiye kubibona. Amen. Imana Data wa twese, umuremyi w'ijuru n'isi, turacari imbere yawe muri kano kanya. Turarengutse imbere yawe Mwami, turengukanye ishengero ry'abakwizera hano mu gihugu cy'u Burundi. Turagushimiye Mwami ko wazanye ijambo ryawe rikaza mu gihugu cyacu nk'umuco. Kandi Data wo mu ijuru, turagushimira ishengero ryawe n'abarongozi batandukanye b'ishengero ryawe hano mu gihugu cyacu. Duciye bugufi imbere yawe dusaba Mwami ngo imbabazi zawe zitube ko ku kintu icyo ari cyo cyose cyabaye, icyakozwe, icyavuzwe n'iciyumviriwe cyatumye ishengero ryawe ridakora neza nk'uko bigomba. Uko turi kurangiza uno mwaka Mwami, twinjira muri uwo mwaka dutanguye, turasenze turadusaba ngo ubushobozi bwawe bube ku ishengero ryawe. Abarongozi b'ishengero bose Mwami, ubashire ku bushobozi bwawe, kurya ijambo ryawe ribivuga ngo abari ku muco wanyu muriki imbere y'abantu bose, ngo babone ibikorwa byanyu byiza bahimbaze so mu ijuru. Turakwinginze Mwami washize imbere kugira ngo barongore ishengero ryawe muri kino gihugu cy'u Burundi, mu izina rya Yesu ubahingure Mwami, baba umuco, baba karorero. Ishengero Mwami rigira ubushobozi, ishengero rigire ububasha bwo kwigisha ijambo ryawe no guhindura imitima y'abantu, maze Data wo mu ijuru ukoresha ishengero kugira ngo mu Burundi habe umuco wawe uva kuri wewe. Ijambo ryawe Mwami riba umuco, ribitara, kugira ngo Mwami twese hamwe hano mu gihugu cyacu, nguko amajambo yawe twamaze kuyumva rimwe amasezerano akomeye. Data wo mu ijuru, ubugombe bwawe bushike, hawe izina ryawe rihabwe icyubahiro. Tubisenze mu izina rya Yesu Kristo Mwami wacu. Amen. Bismillahirrahmanirrahim. Mana mushobora byose, turagukengurukiye cyane kuko ni twebwe b'abarundi wahezagiye. Iki ni cya gihugu waremye ukigira Uburundi, ugishiramo abarundi, naho shetani yaje akabagabura mu moko. Ariko turashima ko uko wabikoze ari kumwe wabikorera Musa, ukamuha inganji uyatse Farao kubera ubugaba bwiwe. Turagushima cyane uko wagihaye kino gihugu abarundi, ni kumwe inganji wa yaka Goriyati ukayihereza Dawudi. Turagushima cyane uko iki gihugu wagihaye abarundi, ni kumwe wacyaka na Muruzi ukagihereza Loti. Ku bubasha n'ubuninahazwa bwawe rero ni byinshi twiga ko tugaca tubona Uburundi iyo bwavuye aho bugeze niyo butegerezwa kuja. Turagukengurukiye rero, inzego zose zaremeye ko zizogushira imbere niwadushikana kuri iyi ntsinzi, kandi byaragiye mu ngiro. Turashima ko mwibwirizwa shingiro ari wewe Mana y'abarundi, atakivugwa atari wewe ubanje. Turashimye kandi ko bitakiri mu nyandiko gusa, nyene icubahiro umukuru w'igihugu cyacu aje imbere akavuga Imana, aje imbere akagushimagiza n'umuryango wiwe. Turagushimye kandi ko n'umushikiranganje wa mbere na leta rongoye bose ko atakindi bayaga imbere ya byose uretse kumenya kuri Imana. Turakwinginze rero Mana ishobora byose, ko wabishikanye no mu nshinga amateka
umukuru wayo ukamugira umukozi wawe, maze ukabishyira muri nkenguzamateka, umukuru wayo ukamugira umukozi wawe. Umwera nukwire hose kububasha n'ubuninahazwa bwawe, maze iki gihugu abantu bazogifatire kwa karorero, kiba igihugu c'umuco. Uru rumuri ruri ngaha, aya masengesho amaze iminsi ngaha, izi nyigisho zimaze iminsi ngaha, abo mu buraruko bw'Uburundi, mu bumanuko bw'Uburundi, mu burengero no mu buseruko, mu buyogoma n'ahandi hose, bose bari ngaha, bafise intumwa zabo ngaha, bose bagenda batwaye urumuri. Turakwinginze urwo rumuri ruzomurike, abacamanza rubashikire, inzego zose zifise ububasha bwo kubwira umuntu ngo uratsinzwe, bwo kubwira umuntu ngo uratsinze, bose bashikirwe na runo rumuri, kugira ngo iki gihugu kibandanye guhezagirwa. Mana mushobora byose, turagusabye abo wahaye ububasha, abo wahaye ubushobozi bwo kugerekeranya amazu, ubahezagire mugabo kandi ubaha impuhwe zawe. Ibyo bagerekeranya byose bibuke ko ari ibyo bazosiga ngaha ku isi. Babanze barabe abatishoboye babahaye iki, ko ari cyo bazosanga imbere yawe. Mana mushobora byose, turakwinginze inyigisho twakuye ngaha ntizice mu gutwi ngo zifyuke mu kundi. Nyabuna hezagira indongozi zose, hezagira abafise ico bashinzwe muri kino gihugu bose, hezagira guhera ku mukuru n'umuto, kugira ngo uru rumuri dukuye ngaha ndirusigare ngaha. Uwo ari we wese agenda rujanye, kugira uwo ari we wese yikubita agashi araba ibyo ariko arakora ko bizana umugisha ku gihugu, aca bibandanya. Nasanga bitazana umugisha, bizana imyidogo mu mfuvyi, bizana imyidogo mu bakene, bizana imyidogo mu badashoboye, acareka, kugira ngo ishavu ryawe ntirihape ziriringa. Mana mushobora byose, turagukengurikiye kandi turazi byose ko wabyumvise, kubasha n'ubuninahazwa bwawe uzobikora. Amen, amen, amen. Mana nzima, Mana ugira neza, Mana uhambaye, turasubiye gukenguruka kugira neza kwawe. Turashimye twebwe warobanuye mu miliyoni 12 z'abarundi n'abarundikazi ngo tubaserukire tuvuye mu ntara zitandukanye. Habwa icubahiro, hezagirwa, shimagizwa. Mana mushobora byose, turazi yuko imirimo waduhamagariye atacyo twokwishoboza tutari kumwe. Nicyo gituma dusavye ko ubwenge bwawe, ubwiza bwawe uva mu ijuru bwo dutwikira, kugira ngo duserukire by'ukuri abene gihugu bose bagize igihugu cy'u Burundi, abari mu Burundi n'abatari mu Burundi. Mana nziza, warabibonye yuko tutokwira mu kibanza kimwe turi abarundi twese, ariko urirobanuriramwo abafasoni, abagabo, maze n'abaje imbere mu mirimo ya misi yose, aho bama bicara batora amategeko agenga igihugu cyacu cy'u Burundi. Niyo turakwinginze ubandanye dushoboza muri uwo murimo wo gutora amategeko, tuhimbaza abo duserukira. Hama Mana mushobora byose, turasabye kandi uduhe wa mutima wo kuzuza, uduhe wa mutima wo kuzuza mu kugenzura ibikorwa bya leta. Mana mushobora byose, ku bwacu ntacyo twokwishoboza, ntacyo twokwimarira, ariko warabonye yuko dukeneye ingaburo kandi warayituronkeje uciye ku muryango wonyene icubahiro umukuru w'igihugu cyacu. Twararonse impamba, turaronka intege zo gushitsa ivyo byose. Nudufashe rero, umugisha wawe utubeko, maze natwe tuze tuwusagasazwe aho twatowe mu ntara zitandukanye, tubaye dukorera imiryango ari nayo shingiro y'igihugu cyacu cy'u Burundi.
mana mushobora byose, nk'abana b'abantu murazi bikunda kutugora, haba kwa kwiyorobeka, haba kudahanurwa, haba kudahezagirana, haba kugira inzigo bamwe n'abandi. Turasabye tugirire ikigongwe, utwemerere tweze mu nama nshingamateka y'u Burundi, mu nama nkenguzamateka y'u Burundi, habe abaserukira bene by'igihugu by'ukuri babikwiye, bagendera ijambo ryawe. Mana mushobora byose, turakwinginze ngo uzobane nacu muno mwaka tugiye gutangura w'2022. Amategeko atekanijwe avuye muri leta uzodufashe, uduhe bwa bwenge, uduhe bwa bukerebutsi bwo gushobora kuyiga kandi tuyatunganye ku gihe. Urakoze Mana nziza, uri Imana yumva, uri Imana yishura. Burya Mana mushobora byose, turiko turasaba twohava tuvuga muri menshi, ariko wewe nyene waraturobanuye, uradusiga amavuta. Turasavye ubwiza bwawe bubandanye butubako, maze tubandanye turangura neza imirimo wadushinze, tubandanye tuhezagiza ihanga ryacu ry'u Burundi, abarundi n'abarundi kazi, ugwaruka, eka bose abari mu gihugu. Twumve by'ukuri ko tubabera abaserukizi bivuye bw'uko ari we waturemye, akaba ari wadushize no mu bibanza turimwo. Urakoze Mana nziza kutwemereye, ugusaba ntasarara, nico giti cyose tubiseye tukwizigiye, ku izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda, amen. Data wa twese uri mu ijuru, turi hano abahungu n'abakobwa bawe, duciye bugufi, unkundire utwakire nk'abagwiza mwimbu, abatanga mwimbu, na cane cane abatoza mwimbu. Turaciye bugufi imbere yawe ku izina ry'abatoza mwimbu, tukwereka ahari utunenge hose, Mana dutuma tudakorera neza igihugu cacu. Turasavye imbabazi ku byabonekanye mu mibereho yacu ya misi yose, mu bikorwa twakoze bitaguhesha iteka. Turakwiritahambiye cane, turakweretse ubusuma, turakweretse ububeshi, turakweretse kunyonora, turakweretse kubeshiranira no kudodoberezanya, turakweretse kudakunda ibikorwa. Izo ngeso zose turazishyize imbere yawe, Imana mwiza, ngo tugire imbabazi, uturabe neza. Ntubandanye urabe ivyo bicumuro, urabe nyabona ukwemera kumwe wese muri twebwe, turonke ikimazi kikuvako, turonke imihezagiro Data mwiza ikuvako. Turagushimiye cyane ku myaka yarangiye, na cane cane utugira duheze ku mwimbo wadushikanyeko. N'ubu turizigiye ku imyaka igiye gukurikira, duhereye ko duhava dutangura kuzodushoboza tukagwiza umwimbu, ibihetangabo vyinshi. Mana nzima, ne wavuze ngo saba muzoronka, dodora muzugururirwa. N'umwete tuje imbere y'inyonga zawe, n'umwete tuzanye imbere yahera hawe, tugutakambira tudodora ngo twugururire urukundo rwawe, dushobore kuzokora mwaka ukurikira tukaronka umwimbu, ibihetangabo vyinshi. Turazi ko tuvuga rimwe ukumva kenshi, iki gisabisho turazi ko kicakiriye kandi udakutwera ku mihezagiro. Ninaco gituma twizigiye tutikeka rwose, turizigiye kudorushigikira, turizigiye ku ingeso mbi zose uzoziturinda. Ninaco gituma dusabye dushimitse ku izina rya Data na Mwana na Mutima Mweranda. Data ubyagiye mu ijuru, uri Imana y'ingabo, uri Imana y'ikigongwe, uri Imana y'urukundo. Turagushimiye cyane Data ku byiza udukorera nk'abasirikare b'igihugu. Turagushimira ku byo wadukoresheje muri uwo mwaka dusozereye. Uri Imana y'imbabazi, uri Imana y'ikigongwe. Turongetse rero mu maso yawe, dusaba imbabazi aho hose twatirimutse, aho hose taranguye ishaka ryawe. Tugire ikigongwe, maze amaraso y'umwana wa Yesu Kristo atwuhagire, rutyorore tuba abasirikare beza. Nk'uko ingabo yabajije Yesu ati mbega abasirikare dukora iki, akamwishura ati genda mutungwe n'ingero yanyu.
duhe rero inkomezi data wo mu ijuru muri uyu mwaka tugiye gutangura dutungwe n'ingero watugeneye dutungwe no kukubaha abaturongoye tubahe data inzego z'igihugu uturonse umutima ukucigura uturonse umutima ugikorera uraturongora uraturinda imitego yose yase kibi yiboneka n'itaboneka ubwo tuje imbere data dushoboze kurangura ishaka ryawe tutete cy'igihugu mu kubaha umurundi n'umunyamahanga mu Burundi eka no kubaha amategeko y'igihugu nayo butumwa aho turi hose uraturungura rero maze tuguhimbare ukurangura ishaka ryawe mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo bisabye amen. Mana data rugira byose waremye ijuru n'isi iboneka n'ibitaboneka turapfukamye ngaha imbere yawe Mana kugira ngo tugukengurukire Mana ko watugize ikiremwa gikuru kiruta ibindi biremwa byose ukaduha ubwenge buruta ibindi biremwa byose wari wararemye hanyuma ukatwishushanya mu izina ryawe none Mana rugira byose turagukengurukiye nuko watugiye imbere ukatugendera imbere mu ntango z'umwaka tukaba kandi tuwurangije turapfukamye ngaha Mana ku izina ry'indongozi turongoye igisata c'umutekano none Mana dufashe muri uno mwanya muri uwo mwaka dutanguye tuje imbere dukora ibikunezera utuje imbere dukore ibinezera nyene cyubahiro umukuru w'igihugu cacu dukore ibinezera inzego zose z'igihugu dukore ibinezera cyane abene gihugu waduhaye turabigusabye Mana turasabye kandi Mana tuje imbere turimwo babi turimwo nabeza Mana ndasabye ntihagire umubi ntihagire n'umwiza udukuramo ahubwo umubi umuhanure afate inzira nziza utsinde satani mu nzego zacu niwatsinda satani mu nzego zacu ko tuzoba turiko dukorera mu bene gihugu abene gihugu bazoronka amahoro igihugu cacu kizoronka amahoro kigira itekane kw'isi yose turabigusabye Mana turagusabye uturongore tugire ubwenge tugire ubumenyi tuze tukuyoboke kuva ubu turi ngaha muri uwo munsi n'imyaka yose tukaba tugushimiye mu izina ryawe ryera amen. Mana nzima Mana nyene ubushobozi Mana ya Isaka na Abraham na Yakobo turaciye bugufi muri kino kibanza Mana duciye bugufi dusaba uduhe ubwenge nk'ubwo wahaye Salomo Mana uduhe ubwenge nk'ubwo wahaye abakumenye kuva kera Mana ndagushima ku gisagara ca Bujumbura ku mutekano Mana udahengeshanya kuduha raba Mana tumaze iminsi 5 duteramiye hano warabanye nacu waratubereye hafi Mana uratubera Imana uradutekanya turatekana igikorane kigenda neza nubihererwa icubahiro Mana nzima turongeye kukwereka igihugu cacu c'u Burundi igihugu ciza atahandi kiri natwe ukatwita abarundi Mana turabigushimiye turagushimiye kandi Mana nzima akaryo uduha ivyo turya bikwiranye n'uno munsi ndetse n'ivyo tuzojya nejo ukaba wabitegekanije Mana nzima turagusavye umutekano turagusavye amahoro mu mpande zose mu bene gihugu waduhaye kurongora Mana turaguhaye igisagara ca Bujumbura turakikweretse mu maja na mu maramuka Mana urakiraba ryiza kirimo ibintu byinshi bidasanzwe ariko ndazi ko wewe uri Imana ishobora byose uraduha ubwenge rero Mana nzima kugira ngo tukirongore dutunganiza bene gihugu atawandya no wangura
mana nzima turakweretse inzego zose zateramiye muri kino kibanza, inzego z'igihugu zose mana ziri hano, uraziraba ryiza mana, turagusabye ikigongwe aho hose twagukoshereje, turaba ryiza mana, utubabarire kugira ngo wa musi niwagera ntituzomaramare nka bya bimaramare. Rero mana nzima turagushima, turagutazira, turagushimira kandi mana akaryo aba izi nshuti zacu zose zaje muri kino gikorane mu kanya zihava zisubira mu nzira zaje zivamwo. Mana uraje imbere yabo ubahezagire, maze nibashika mu mihingo baje bavamwo mana baze bavuga ati tuvuye mu gisagara ca Bujumbura. Mana nzima turagushimiye kandi kuvyo udukorera. Mana turagushimiye ni programme zose tugiye gutangura mu mwaka uri imbere w'ibihumbi 2022. Mana uraduha ubwenge, uraduha kuzorangura ibyo twateguye mana, kugira ngo tuzoshike nk'ino saha dutanga raporo ko ivyo twategerezwa kurangura byarangutse neza. Mana nzima turagushima kandi akaryo uza kubana natwe tukaza kwinjira muri umwaka w'ejo turi bazima atasanganya tugize. Mana ndabisenze nizeye ni kubw'izina ryawe ryera, amen. Turagushimiye mana data wa twese uri mu ijuru, mana ugororotse, ugira neza bukira kandi bugaca, mana yacu, mana y'u Burundi, mana watwiyeretse ukatwimenyekanisha twebwe tutarakumenya. Turaguhaye icubahiro kuko watugiriye neza muri byose, warumvise gusenga kwacu kandi waradukoranirije muri kino kibanza kugira ngo dukomeze tutuze ishimwe ryawe. Nuko mana ni wakira amashimwe yacu kuvyo wadukoreye byose, ndetse no kubira imbere uzodukorera ko kuri Imana yacu, kandi twagusenze batwumvise. Turi imbere yawe rero mana mu izina rya Yesu Kristo duciye bugufi rwose kubw'imitima n'imibiri yacu ngo tugushime, kandi tumaze kugushimira tukwereke n'ibiri imbere navyo. Nuko turakwiragije, tukuragije igihugu cacu c'u Burundi, tukuragije indongozi z'igihugu, tukuragije umutekano w'igihugu, tukuragije mana ibisata byose by'igihugu. Uzovyiberemwo, uzokwesha icubahiro, uzokorane n'umuntu wese mana, kandi vya bindi byose byotera igihugu ndasenze kugira ngo bizokurweho mu izina rya Yesu Kristo. Imigabo n'imigambi mibi ku gihugu c'u Burundi turasenze mana, ukomeze uyiturwanire, urwanye mu izina rya Yesu Kristo. Ni wewe wenyine ko turwanira intambara zose, izo tuzi nizo tutazi. Ni wewe wo kuturenganya mu bihe bisanzwe n'ibidasanzwe. Ni wewe kandi watubereye Imana, uratugaburira twambika, uradutabara tugutabaje, utubera Imana. Nuko nukomeza ubikore nk'Imana. Uzotuzigame amajana maza, uzozigame igihugu cacu, uzokibundikire mu mababa yawe mana, kandi uzokwama duseguza ikiganza c'Imana ku murango no mwijoro. Nitwaguhamagara mana uze wumve, uzutwishure, uzobukoze. Urakoze rero, hamwe n'ibyo turasenze ngo hamwe twagenze uko bitaguhimbara muri byose twoba twaratirimutsemwe nk'igihugu nk'ihanga ryawe mana, utubabarire, utugirire neza. Umaze kutubabarira amaraso Yesu Kristo amaze kudutwikira, ucuduha kubumwe nk'uko mu ijuru hari ubumwe. Wehe uha abarundi kubumwe, amashengero abe rimwe, abarundi duhuze imitima n'inama kugira ngo nawe uze wiberemwo maze komeza uduhezagire. Nuko turakuragije n'ibyo byose biri imbere, urakomeza bane natwe mwami. Umwaka mushasha tugiye gutambukiramwo uzokomeza bane natwe, uzotuzigamiremwo, uzoduhezagire, uzoturinde inzara n'inyota, kandi uzodushoboze gukorana vya bindi tutari bwakore, na cyane cyane bizoguhisha icubahiro. Urakoze kuzotubera Imana muri byose, kandi asenze ngo umwaka dutangura tuzoburangize twese dukomeye turi bazima, dushima dukenguruka ko watugiriye neza. Urakoze kumvise gusenga kwacu, dusabye muri no bikenyi byinshi biduhera imbabazi kuri Imana yacu tubabara, ni mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu dusenze kandi twizeye, amen. Fukamye ngaha ku izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda, amen. Nyene icubahiro Mana mushobora byose, wewe ubereye icubahiro, ubu ninahazwa n'ububasha, kuko mukama Mana yacu ibiriho byose niwe wabiremye. Ugushaka kwawe mukama niko gutuma ibiriho byose bibaho. Mana nzima, mfukamye ngaha ku musozi wawe mweranda, mfukamiye igisata c'ubutungane bw'u Burundi.
mukama mana yacu mu kuroranya igihugu, mu kuroranya imigambi wategekanirije isi, warategekanije igisata c'ubutungane. Kandi ndazi mukama mana yacu ko igisata c'ubutungane ukirabisha inyonga zawe, ukiraba mu gitondo saa sita no ku mugoroba. Mana nzima, turagukengurukiye rero ko mu bisata vy'Uburundi washizemwo igisata c'ubutungane kugira ngo bikunde mu bantu bawe waremye, mu bikorwa vyabo bakora hari aho bishika bakagiranira ingorane. None mukama mana yacu waratekanije igisata c'ubutungane kugira ngo mu kiringo cawe abo wakijejwe batunganirize abantu bawe baramutse batase. Mana nzima, nubiherebwe icubahiro. Ariko mukama mana yacu, ibanga wahaye abagikoramwo rimwe na rimwe vyagiye biragorana. Ewe mukama mana yacu, urazi ko hari abo wahaye ibanga ry'ubucamanza, ibanga ryo gutunganiriza ihanga ryawe, ariko bakibera abacamanza. Mukama mana yacu, urazi ko hari abacamanza aho gutunganiriza abantu bitunganirije bakaronderamwo ibiturire kugira ngo bikenure muri ibi canke biriya, bagaca imanza zigoramye kubera kurondera amaronko, bagaca imanza zigoramye kubera nkumbure ka mwana wa mama. Mana nzima, ivyo vyose vyaratumye bitaguhesha icubahiro. Nkundira imbere yuko ngira ico mvuze mbanze nsaba ikigongwe kw'izina ry'umucamanza wese yigenjeje ukutariko. Mana nzima, turazi yuko uri umuvyeyi atanga ikigongwe, Imana nyene imbabazi, Imana nyene impuhwe n'ikigongwe. Tugirira ikigongwe mukama, ugirira ikigongwe umucamanza wese yoba yarigenjeje uko. Gira ikigongwe mukama ku mucamanza wese kuva muri sentare ntahinyuzwa gushika muri za sentare z'intango, ahose hari umucamanza yigenjeje ukutariko agaca imanza zigoramye. Mana nzima, warabonye yuko no mu minsi iheze haraheze amezi makeya nyene icubahiro wasize amavuta yawe ngo arongore ihanga ryawe yagiye imbere y'abacamanza akarira akavuga ati nje imbere yanyu kugira ngo ndirire abarundi bagowe maze muvyure ikigongwe mushobore guhinduka muca imanza nziza. Erega mukama mana yacu, uwo wasize amavuta agiye imbere y'abarundi akarira, abarundi bakavyumva, amahanga akavyumva, nta nkeka no mwijuru waravyumvise. Warumvise amaborogo y'uwo wasize amavuta, eka mbere arize ni nawe wenyene waririye imbere y'abacamanza. None Mana nzima, muri kino gihe turiko turahinduka, tugomba kuba mu gihugu c'amahoro. Tugusavye mukama mana yacu, ucuncuburire mpwemu wawe mu mitima yabo watunganije bafise ijambo gutunganiriza abo waremye. Mana nzima, kumwe watwemerera uti nzosuka mpwemu wanje mu bahungu n'abakobwa banje. Nkundira ndagusabe usuke mutima mweranda wawe mu bahungu n'abakobwa bawe wahaye ibanga ryo gutunganiriza ihanga ryawe. Mana nzima, ubahe guhinduka, uduhe guhinduka mukama mana yacu, twame imisi yose twibuka ibanga waduhaye ko dukora. Erega ibanga ry'ubucamanza mukama ni ibanga rikomeye. Mu bisanzwe niwe uri umucamanza mukuru, niwe uca imanza zitagoramye
kuko mukama kameremere kacu gatandukanye n'akawe wowe niwe ushoboye guca imanza nziza zigororotse ariko turazi neza yuko nitwazirikana tukiyumvira ibanga watuvotoreyeko tukarigendera kandi tukagusaba nta nkeka uzoduha inema zikwiye kugira ngo dushobore gutunganiriza ihanga ryawe mana nzima umuntu ubuntu ntavyo yokwishoboza ntavyo twokwishoboza ariko ndasavye mutima mweranda wawe ashunguruke mu bisata byose by'ubutungane mu masentare yose mu bisata mu bushikiranganje bwose maze uri muri ubwo bushikiranganje ufise ibanga n'ibango ryo gutunganiriza abantu bawe yame azirikana ibanga wamuhaye ryo gutunganiriza abantu erega mukama watuvotoreye ku ibanga ryawe none mukama dukenyeze dushobore gutunganiriza abantu bawe tudahengamye kandi mukama mana yacu uratubwira yuko nitwasaba tuzoronka turagusavye izo nema zikwiye nka kumwe umusavyi wawe Salomo yabigira akagusaba ubwenge n'ubwitonzi nanje ndahagaze ngaha ndafukamye ngaha fukamishije amavi y'umutima n'ay'umubiri ngusaba ngo ucuncuburire ubwenge n'ubwitonzi ubushishozi mu bacamanza bawe maze mbere yuko dufata ingingo tubanze tukusabe udufashe uduha ubwenge ubwitonzi maze dufata ingingo zibereye twabanje kumviriza abatase impande zose maze mana wihesha icubahiro mu gisata cawe c'ubutungane aho inama zose zikorwa abantu bahaguruka bakavuga nawe ubutungane eka ibiganiro byose bikorwa wumva ari ubutungane buvugwa nabi duhe iyo nema isura y'ubutungane ihinduke mu gihugu cacu abaza bagana ico gisata kandi citugwa na bose abarundi bose abarimyi bari ngaha bashikirije igisabisho baracitura abasirikare bari ngaha baritura ico gisata abafise amasengero atandukanye baritura ico gisata none mukama tugusavye uduhe izo nema zikwiye kugira ngo duhindure bikunde muri iri mpinduka isura y'ubutungane ihinduke nta numwe yovyishoboza atari wewe mana yacu kandi turazi yuko waratwemereye ko uduhera ibintu ubuntu bwawe suko tuba twahogoye ariko wamuduhezagirira ku bumana bwawe none mana nzima data se rukundo mana mushobora byose ugusaba ntasarara ngusavye ngo mu majambo mvuze nyabworo ndayashikanye mu minwe y'umuvyeyi wacu Bikira Mariya we atigeze atyora ayashikirize imbere yawe maze uyahe inyishu ibereye mu gihe cyayo ni mu izina rya data na mwana na mutima mweranda ndabisavye amen. Haleluya. Imana ihejeje gukora igitangaza nagira ndabasabe basubire mu byicaro byabo hanyuma korale nayo dusubire duhimbaze. Uri mana yo kwizigirwa uhoranye n'imbabazi ni wowe watabaye Uburundi abarundi twese turagushima uri mana yo kwizigirwa uri mana ye ni wowe watabaye haleluya uri mana yera uri mana yera oh ni wewe oh haleluya uri mana yacu amashikomana haleluya ni wewe haleluya uri mana yera
ndagushimba uri Imana ni wewe haleluya amahoro mu Burundi oh duhariganuke mwami wacu we ayo duhinga zizikunda Imana ayo uduha amahoro impande zose uri Imana uri Imana yera oh ni wewe haleluya Onane umwaka mwiza makofi bigaragara ko Yesu amaboko hejuru mambo sawa sawa mambo sawa sawa Yesu akiwa enzini mambo yote sawa mambo sawa sawa mambo sawa sawa mambo sawa mambo ni poa Yesu akiwa mushasha bose bagira amagara meza bose bagira igikundiro bose bagira ubwenge buva ku Mana twese bigaza hejuru imigisha manuka ukuramba manuka cyubahiro manuka amavuta manuka imigisha manuka ubwiza manuka ubwenge manuka amavuta manuka manuka
ni umwanya wo gusengera igihugu, umwanya wo gusozera n'ubundi turongogwa na nyene cyubahiro umukuru w'igihugu, gusengera igihugu. Hariho indongozi nyene cyubahiro mutambukanye umukuru w'igihugu acaba hafi nyene, hanyuma nyene iteka umukuru w'inama nshingamateka, nyene iteka umukuru w'inama nkenguzamateka, icegera c'umukuru w'igihugu, umushikiranganji wa mbere, mama Buntu, umuhuza w'abarundi, na nyene iteka cegera Laurence Ndadaye nawe ashike aho hateguwe. Abajejwe protokoli baca bamenya ingene babitunganya, noneho duce turongogwa na nyene icubahiro bari kumwe n'umutambukanyi baduza ijwi asengera igihugu. Ni wewe waturemye kurema igihugu cyiza, ni wewe utuzigama. Rero kuri uyu munsi turasubiye kwikubita mu nyonga zawe dusaba ikigongwe, kuko kenshi tutagendera mu nzira zawe, twaracumuye, igihugu cyacu cyiza twagifutanije, ariko ku bwawe nyene twasubirana umutima wo gusubira kucubaka. Mana nzima tawukengurukiye cyane kuri uwo mutima waduhaye kugira dushobore kubaka iki gihugu cyacu. Mana nyene ubushobozi nyene ingabo, ubwiza bwose bukomoka kuri wewe. Utugiriye ikigongwe, utuduha umutima mweranda, agumane natwe, atubungabunge. Ko turi abana bawe bwite, Mana nzima nyene urukundo, turabishe y'amaso yawe y'ikigongwe kugira ngo uduhezagirire igihugu cyacu. Hezagire igihugu cyacu kugira kibe igihugu kizwi neza imbere y'amakungu. Rungika abamarayika bawe bazunguruke imbibe zose z'igihugu cyacu, bakirinde abasi. Abamarayika bawe baba ari bo nyene baguma barinda abarundi, barinde imitima y'abarundi kugira umutima mweranda yamane natwe. Turahezagije abarundi bose, bahezagire warabe ryiza, bakuremo kagatima kare ubashyiremo umutima mushasha, bakuremo wa mutima w'ubunebwe bazemo umutima wo gukunda ibikorwa, bakuremo wa mutima wo kwiyorobeka kugira bagire umutima wo kuvuga ukuri. Duha umutima w'urukundo, Mana nzima nyene ubushobozi. Abarundi umutima wugururiye bagenzi babo, uduha umutima wo gukundana, uduha umutima wo kugenzanya runtu twengengana. Mana nzima turabizi yuko ahari abana b'Imana na shetani yamaho, uturinde iyo shetani mbi ariyo yatumye ducanamo igihugu cyacu kigapfukana. Duhe kumva ko turi abarundi, utureke kumva twiharura mu mwoko, utwankire yuko dusubira gucana muri iki gihugu cyacu. Ndahezagije Mana nzima inzego z'Uburundi, zihezagire indongozi zose, zumve yuko ziriko zikorera mu mategeko yawe, mu nzira zawe. Turagusavye indongozi zigira umutima mushasha, umutima w'urukundo, umutima w'ikigongwe, umutima wo gukunda abo zirongoye. Mana nzima turifuza yuko indongozi zose z'igihugu uyu mwaka ugiye gutangura zizoza ari nshasha, abarundi bose babona icyahindutse, isi ibona icyahindutse muri iki gihugu cyacu. Turagusavye Mana nzima ukora ubukene muri iki gihugu cyacu, waraduhaye ibikwiye, duha umutima w'ubwenge kugira ngo tubihingure, duha amagara meza kugira tubashe gukorera igihugu cyacu kibe igihugu koko ari paradizo waturemeye ngaha ku isi. Mana nzima nyene urukundo, turahezagije
ry'ibiterwa by'uburundi turahezagije imbuto turahezagije ivu zizorimwamwo kugira ngo turime twimbure hanyuma turonke ibidutunga bidutungire n'abana turagusavye mana nzima ivyo tuzorima byose uyu mwaka bize bitugendere neza ivyameze byose uvyamishe vyame vyinshi kugira ngo abana bawe bagume banezerewe mana nzima ye n'urukundo turahezagije uyu mwaka mushasha tugiye gutangura uyu mwaka mushasha uzutubere umwaka w'amata n'ubuki umwaka twese tuzokwama twivuga mana nzima uyu mwaka ube mu Burundi bushasha Burundi abantu bose batangarira Uburundi bw'abarundi bigitangaza turagusavye uwo mwaka utubere umwaka koko umwaka amakungu azokwibona abona Uburundi buriko buraduga butera imbere mana nzima n'urukundo turahezagije n'ibihugu duhana imbere hezagira igihugu ca Tanzania n'abarongozi bacu kiba igihugu c'umubanyi mwiza igihugu c'umwumvikano turahezagije igihugu c'u Rwanda hezagira igihugu c'u Rwanda n'abarongozi bacu bagendere mu nyonga zawe urugike mutima mweranda gumane nabo kugira ngo tugire ababanyi beza hindura imitima yose mibi izunguruka muri aka karere kacu bana nzima turasabiye igihugu ca Kongo guhanurubire gihezagire ukizanira amahoro abo muri Kongo ntibatekaniwe turagusavye mana nzima wonyine abariwe wikorera amashetani yiziziye aka karere k'ubuseruko bwa Kongo aveyo abantu baho bagira amahoro nabo kuko barakeneye turasabiye ibihugu byo mu karere ko buri muri Afrika y'ubuseruko tugize umuryango umwe n'ibihugu by'abantu bumvikana abenegihugu bacu bumve yuko tugize akarere kamwe umuryango umwe kugira tubonane nk'abavukanyi turasengeye igihugu cya Uganda turasengeye igihugu cya Sudani turasengeye igihugu cya Kenya kugira ngo ibihugu byose bigize aka karere bibe mu mahoro twumve twese dutekaniwe mana zimanye n'urukundo turasengeye Afrika yose turasengeye isi yose uyihezagire haza amahoro kuri iyi si haza umwumvikano hava uburyarya haza umwumvikano kuri iyi si ega mana nzima Burundi waraburemye umutereka hagati muri Afrika uhagarika umutima wa Afrika umutima rero udakomeye n'umubiri ukomera turagusavye rero iyo mwera watanguriye Burundi tukakwemera tukaza amaboko yawe wewe nyine mana umwera ukwize kw'isi yose ukwize muri Afrika kugira ngo twese tukumenye kugira ngo tube abantu b'ubuntu mana nzima ye n'urukundo turi ngaha turi hanga ryawe duserukiye abarundi bose kugira tugusabe imbabazi turabe byiza abaje ngaho umwe wese aje kujana umuco mu muryango wiwe tugira tuve ngaha dufata urugendo umwe wese aja mu gasango kiwe tuze gusanga iwacu hari amahoro turagusavye duha amahoro muri iri joro dusenzera umwaka ube ijoro ry'umutekano ijoro ry'ubweze ijoro ry'akanyamuneza bana nzima inzira zose tuzagucamo uzihezagire urungike abamarayika bawe bagume batambatamba kugira ngo wa mugwanizi y'amadayimoni aza mu mpera z'umwaka ahungiye yose duce mu nzira zose zitekanye ari wowe uhatekanije urungike abamarayika bawe bamane natwe urungike ba Mikayeli akingira igihugu cacu yirukane setani kugira yirukanye mu ijuru setani dusubire kuba mu gihugu cacu tugire umutima mushasha turagusavye turungikira abamarayika bose barafaye bagaburiyeli baze baratwongorera aho tugize ibibazo batubwira ico twokora baduha ubutumwa kutwereka ko twoja mu nzira zawe turagushimiye mana nzima kuri iki gikorane kidasanzwe cabaye igikorane catweretse yuko Burundi bugiye mu yindi nzira uhezagire ibyakorewe ngaha byose uhezagire abakozi b'Imana uhezagire abantu bose bagize icyo bafashije kugira ngo igikorane kigende neza abo bose ugaharure ko mu kugororoka uduha ingoga mana nzima
dushobore kuguma mu nyonga zawe aho dushika hose tuze twibuka izina ryawe tugusenga tukuninahaza twese dutangajwe n'ivyo wadukoreye igihe twari ku kibuga cya Egesi. Turagushimiye Mana nzima kuri umwanya mwiza waduhaye, turagukengurukiye ku byiza byose umaze kuduha, kandi tukwizeye ko n'ibizokurikira kugira izina ryawe ryame ryubahwa imyaka n'imyaka. Tubigusabishije izina ryawe wenyene Data, izina rya Mwana n'izina rya Mutima Mweranda, Imana. Reka twongere amashi menshi Imana yacu. Reka duce ubu naho twifatikanya twese mu kuririmba ururirimbo ruhagiza igihugu cyacu, hymne national. Ibihe byose